harambereza n'iterambere muri volleyball y'u Burundi. Ni sawa? Umva ni sawa? Hello? Okay. Okay. Mwiriwe canke mwaramutse bakunze ba Black Media, nizeraho muri mukomeje kugenda mugira ibihe vyiza cyane. Turi kumwe n'umwe mu bakinyi ba volleyball akomeye mu kino gihugu cyacu cy'u Burundi, anayikinye igihe kitari gito, ari no mu ndongozi za equipe Rezas. Tubasanze ku kibuga Entente Sportif ariko barakorera imyemenyerezo bitegurira championnat. Ni kimwe cya kabiri giciri cyanyuma bafise umugwi wa Estetika. Muri no weekend twimirije, reka tumusaba twidondore yidondore ko adukurikirana. Kaze cyane kuri studio za Black Media. Murakoze kuma ikaze. Amazina yanje nitwanze Mana Champion, y'abavyayi bampaye. Nkaba ndumukinyi wa Club Rezas, nkaba kandi ndumwe mu barongozi ba equipe. Champion volleyball, mwatanguye kuyikina ryari? Kugera uno munsi ho mugeze kugera mube mu bakinyi mwongere mube no mu ndongozi, mwatanguye gukina volleyball ryari? Murakoze. Volleyball nayitanguye niga 5e primaire hari muri 2006. Hanyuma ndamera nk'uyihagaritse ngeze 6e kubera ko twiga dusubira nta mwanya naronka. Sura kuyikina ngeze 7e, ngeze secondaire muri 2009. Gushika n'ubu rero. Aba nkibandanyo aheze. Reka duhere 2009 mukina volleyball. Uno munsi mugeje kuraba volleyball yaho hambere hahise kuko 2009 si vuba umwana yavuze 2009 uno munsi afise imyaka myinshi. Mukaraba n'uno munsi volleyball ahigeze, ku bwanyu mu volleyball mubona harabaye gutera imbere canke habaye gusubira inyuma? Volleyball novuga gute? Kuri côté féminin canke masculin? Ya volleyball yose muri rusangi hama no kuri côté féminin. Okay, volleyball muri rusangi novuga ko yoba yateye imbere. Ego bivanye n'ama performance umukinyi mumwe abakinyi bagenda bafise, harimwo gutera imbere, hariho n'uburyo abarongozi bagenda barashiramwo, genda ubona nyene ko ariho ibintu bigenda vyiyongera. Ego mugabo hariho agahaze ntikabura. Ego mwatanguye gukina volleyball mu maekipe yahe? Uno munsi muri equipe ya Rezas, mwahereye mu maekipe yahe canke se urugendo rwanyu rwo gukina volleyball muri abakobwa guhera 2009? Ndazi ntambamye ntizibura uno munsi, namba ntihenze muraba mama simuze muraza kumbabarira. Intambamye nize mwagiye muhura n'amaekipe yahe mwagiye mucamo? Jewe umugwi natanguriyemo ni Rezas nyene, kandi nkaba narayigumyemwo sinigeze mpindura. Sikuvuga yuko noba narabuze imigwi ndondera, oya yari hari, ese ni ariyo mu Rwanda ariyo mu Uganda, ariko bivanye nyene n'amakondisiyo nyene nari ndimwo, bivanye n'ivyo n'amashuri iki nahisemo kuguma hano i Burundi, ndagumaho. Hama equipe Rezas n'umugwi nagiyemwo nkiri mutoyi, ndawukunda ukungene umeze bivanye na organisation yayo, ndayikuriramwo gushika ubu nanje ndi mu barongozi. Ego kuba uri mu barongozi byumvikane hariho amwe mu mabanga ushobora kumenya ya equipe. Uno munsi equipe ya Rezas ibayeho gute, ifashwa n'abandi? Turabona ko ibikoresho vya volleyball birazimvye, imipira, impuzu mukinana, meme n'uburyo mukora imyimenyerezo, uburyo bwo kwideplasa. Uno munsi equipe ibayeho gute, ifashwa n'abandi? Equipe novuga ngo ibayeho ifashijwe n'aba membre staff ya equipe. Sino nta ma sponsor turiko turaronka, nta umwe wese ari sopa uburyo twaburondera hirya no hino mu ba membre mu staff. Ego hama ubwo turonse nibwo dukoresha, hari nyene biba bitoroshe, hari nyene sanga vyabonetse, ubwo nyene uburyo nyene tuba turonse nibwo nyene tugerageza kujera.
ariko sinovuga ngo equipe irifashe cyane au niveau financier oya ntabwo yifashe gose. Baca umugani mu Kirundi ngo akari mu mpene ko kari no mu ntama, bishobora kuba biri muri Rezas, bishobora kuba biri no mu yandi ma equipe. Vyumvikane ko volleyball femine ifise intambamyi zitari nke kuna cyane kugijanye n'uburyo. Uno munsi ni iki musaba ababijejwe, ndavuga federation ndetse n'ubushikiranganje mu vy'ubujejwe harimo inkino n'imico kama, tugashira ko n'igihugu mu rusange kugira ngo ibibazo biri muri volleyball cyane vy'uburyo bishobore kuba vyova mu nzira. Okay, murakoze kumbaza ico kibazo. Ikintu ca mbere twosaba federation volleyball ya volleyball ko yo dufata mu mugongo bikwiye bishoboka, nk'imipira bizimvye, amafira arazimvye, natwebwe nk'ama equipe privé dukoresha uburyo bwinshi cyane. Nk'akarorero nk'iyo habaye tournoi runaka usanga nka prime batanga ari amahera akiri hasi cyane, usanga huye na somo usanga dukoresheje nka une semaine seulement. Naho ugasanga iyo tournoi dutwaye uburyo bwinshi cyane kugira tuyitegure tunayijemo. Urumva aho turakeneye uburyo bwinshi financier, tugakenera kandi ico nosaba igihugu nuko yohimiriza amashira hamwe yigenga akaza agashiramwo uburyo kugira ngo dushobore kwankadira abajeune. Twebwe nta nyungu tuba tubirondera kugira ngo dufashanye tuyiryohere kandi dufashe no kwankadira ugwaruka rw'igihugu. Banabironkeremo n'akazi kuko no munsi tumaze kubona sport imaze kuba icika muri bimwe bitanga akazi kwisi cyane gose. Uravuze neza, ego hariho ababironkeramo ubuzi, ni nkuko hariho n'abandi batarabironkeramo ubuzi, mugabo ubu unye cyo nako ndavuga ati ubu volleyball yateye imbere, hariho bagiye bararonka ubuzi kubera ko impano bafise zo gukina volleyball. Ugasanga bariko barakwirondera ati ingo we tuguha ibi nibi, tuguha akazi cyangwa tuguha umushahara ungana ukunuku, urahitamo swat umushahara wa buri kwezi ungana ukunuku cyangwa ugahitamwo akazi. Yego. Champion tubashimire cyane ku bibazo mugiye mutwishura, ariko hambavu yo gukina volleyball muri abamama n'ibikorwa byo mu rugo ugashira ko nakandi kazi, kuko antuko no munsi volleyball amaze kwiva ko idashobora kubeshaho umuntu, biraborohera umufasha wanyu abifata gute? Ico navuga cyambere, je suis pas mariée. Zinubatse. Ndacari umuseribatera. Murakoze cyane. Ariko biraborohera uburyo mugenda gukora imyemenyerezo mukina nkino n'ubundi bikorwa byo mu buzima butandukanye. Navuga yuko bitavyoroshe, saba sacrifice nini cyane, nini gose, kuko ari ibintu byinshi mba nahevye kugira nze nga byinshi cyane kandi biba bifitiye akamaro kenshi, none bikanagira n'akamaro equipe. Ariko dakora ama sacrifice navuga ati reka ndahabe en tant qu'umurongozi, en tant que joueuse, en même temps en tant qu'athlète, kugira ngo shobore guha ama courage no kumotiva abari nyuma, kuko bientôt sinzoba nkiri umukinyi, nzoja muri retraite. Est-ce que abari nyuma nzoba nabasigiye iki? Nzoba nabasigiye akarorero keza. Ntegerezwa rero kwitwara neza kugira ngo shobore kwereka akarorero keza abari nyuma, kugira umunsi nzoba nahavuye nabo bazomenye ingene batwara umugwi nuko ingene bikomporta, haba n'abazoba baje nyuma yabo babone ingene babayobora. Gushika uno munsi ihangiro nirihe muri equipe ya Rezas mugomba gushikako muri kazose? Ihangiro ryacu novuga gute, biri imice reka mvuge nk'itatu. Turashaka kubaka umugwi ukomeye uri solide meze neza, nk'ikivugo cacu devise yacu iri solidarité perseverance, ego. Hanyuma ikigira kabiri turashaka gushika kuri niveau yo kwiteza imbere mu gufashanya mu gukora utuna turiya, kwera kuronka ubuzi uri mwigeme kenshi biragoye cyane. Turafise ama vision yo turafise n'ama projet yo gukora, mugabo uburyo nyene ari uburyo nyene bukitugoye, ariko turashaka nabo aboza bakadufata mu mugongo kugira ngo dushobore gukora izo projet tukazishira en action, hanyuma tukiteza imbere n'abazoza bari nyuma tukabateza imbere, nabo nyene bakinjira bakavuga ati ntabwo twaje gukina gusa, ahubwo turashaka turiko turanakina twongera tuniteza imbere muri kazoza kacu. Akajambo kanyuma kugira ngo ushobore kuba tunasozereza ikiganiro cacu ngaha? Akajambo kanyuma ico novuga nuko no bashimira mwebwe mwaje ngaha kudukoresha iki kiganiro, mwahevye byinshi
ariko mwaje murahaba mwatweretse urukundo Imana ibahezagire munatera imbere mu byo murimwo mu bikorwa byanyu nongera ndabasaba yuko mutogereza kuri Rezase gusa munatembe no mu yandi ma equipe mwumviriza ivyumviro vyabo ego hama ikindi naco nohereza ko nuko novuga ati harambere Rezase niterambere muri volleyball y'u Burundi ego murakoze cyane tubipfurize n'insinzi ku munsi wa gatandatu kuri kino mufise na estetika muri kimwe cya kabiri gicishe muri championnat national